Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi ukurikirana inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu kiganiro giheruka twarabonye ingene Mose yahungiye i Midiyani akaharonka umugore yitwa Zipora, maze akamara imyaka 40 muri iyo ntara y'ubugaragwa. Turashishikara n'inkuru z'uwo Mose, turaba ingene yahavuye aba umukozi akomeye w'Imana. Nshuti yanje, nagomba kukubwira ko mu kiganiro c'uno munsi tuja kubandanya twiga kuri kino gitabu co Kuvayo mu gice ca kabiri, duhereye ku murongo wa 22 dushike mu gihimba ca gatatu ku murongo wa 14. Umutwe w'iki cigwa reka tuwite uruvyaro rwa Mose hamwe no guhamagarwa kwiwe. Turashishikara n'inkuru z'uwo Mose, turabe ingene yahavuye aba umukozi akomeye w'Imana. Dutangure turabe ingene yabandanije aba mu gihugu c'Imidiyani muri kino gitabu co Kuvayo mu gice ca kabiri, duhereye ku murongo wa 22 kugeza ku wa 25. Haravuga ngo, avyara umuhungu, se amwita Gerushomu, ati nabaye inyambukira mu gihugu kitari icacu. Haheze igihe kirekire, umwami wa Egiputa arapfa, Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, baraboroga. Ugutaka kwabo batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli, ibona uko bameze. Imana nishimwe. Hano turabona yuko Imana yiteguriye gukura Abisirayeli, yiteguriye gukura abana b'Abisirayeli mu buja barimwo. Mose nawe yaza yamaze kwigishwa bihagije, biboneka ko yari yiteguriye gutumwa akabohoza ubwo bwoko bwa Isirayeli. Mu by'ukuri Imana ntiyahisemo kubohora Abisirayeli kuko baruta Abanyegiputa, canke boba babaye abizigirwa imbere y'Imana, canke kuko bahevye gusenga ibigirwamana. Ariko mbere abo bantu nico gihe bari baramaze kuba abantu babi kurusha ubwa mbere, kuko no gusenga ibigirwamana barabisenga. Barasenga ibigirwamana aho bokwizeye Imana y'ukuri. Muribuka Mose amaze kubakura muri Egiputa akabashikana mu bugaragwa, ingene banyarukije kwibumbira ikigirwamana c'ishuri y'inzahabu ngo bayisenge. Ivyo tubisoma mu gitabo co Kuvayo mu gice ca 32 umurongo wa mbere. Haravuga ngo, abantu babonye Mose atevye kuri uwo musozi, atamanutse bakoranira kuri Aroni, baramubarira batenda nuturonderera imana zo kutuja imbere, kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu ca Egiputa tutazi ico yabaye. Imirongo ya 3 n'iya 4 iravuga ngo, nuko abantu bose bakatura impeta z'inzahabu zo ku matwi yabo bazishira Aroni. Arazakira, azivugutira mu nkero, azikuramwo igishushanyo c'imasa, agitunganishije isinzo. Baraza baravuga bati, yemwe Bisirayeli, ngiyo Imana yanyu yabakuye muri Egiputa. Imana idufashe cane. Naha rero twavuze ko Imana itahisemwo kubohora Abisirayeli kuko barusha ubugororotsi Abanyegiputa haba na gatoya, ahubwo yagomvye kubabohora kuko bari mu ngorane z'ubugesera batagira gitabara. Bari bihebuye, kandi iyo hataba ubatabara bari guhonera muri ico gihugu ca Egiputa bose. Hari ibintu bibiri Imana yemeje yuko ari byo vyatumye ibabohora, navyo ni ibi:
Imana yarumvise amaborogo yabo, kandi yaributse isezerano yahaye Aburahamu, Isaka na Yakobo. Amaborogo bagize bihebuye yateye Imana ikigongwe. Hanyuma kubera ko yari yasezeraniye Aburahamu ku ruvyaro rwiwe izoroha igihugu c'isezerano inyuma y'imyaka 400, yaciye itegura ingene yobatabara ikabakura muri ubwo buja. Imana nihabwa icubahiro. Imana ifise imigabo myiza ku bantu bayo, no kuri we mugenzi, naho woba uri mu marushwa, Imana igufiseko imigabo myiza. Mbega wewe wakijijwe, wibaza yuko icatumye Imana ikurokora coba ari ikihe? Icatumye Imana idukiza ni nka kirya catumye ikiza Abisirayeli. Nta na kimwe twari dufise cotuma dukizwa. Iratomora yuko atari kubw'ibikorwa vyacu twakijijwe. Mwikete Paulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca 3 umurongo wa 23 n'uwa 24 haravuga ngo, bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo, ibi bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonegwa muri Kristo Yesu. Mukete yandikiye Abanyefeso naryo mu gihimba ca 2 umurongo w'8 n'uw'9 haratwereka yuko ataco twari gukora ngo twemegwe n'Imana, kuko havuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubw'ukwizera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Kubiherega ubusa ni ukuvuga yuko ata kintu twatanze canke twakoze. Ntaco twari gukora canke ngo dutange kugira ngo dukizwe ibyaha vyacu. Iryo niryo jambo na Kristo Yesu yakoresheje mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 15 umurongo wa 25, aho yavuga ati, banyankiye ubusa. Imana yaturavye turi mu vyaha, ibona yuko tutari gushobora kwikiza, iraheza iradukiza, nihabwa icubahiro. Urukundo rw'Imana nirwo rwatumye haboneka umukiza. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 3 umurongo wa 16 ngo, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Ni kubw'ubwo rukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo twakijijwe mu gucungurwa kubonegwa muri Kristo Yesu. Benshi biyumvira yuko hari ikintu Imana yababonyemwo cotuma bategerezwa gucungurwa. Barazi yuko yabakijije ari abanyabyaha, ariko bakagira bati, Imana yari yabonye ukuntu tumeze neza n'igikundiro tuzogira. Ntiwihende mugenzi, nta kindi gikundiro kidasanzwe tworusha abandi. Umwe wese muri twebwe arafise kamere ya kera ataciza kibamwo, nk'uko intumwa Paulo yandikiye Abaroma mu cete ryiwe mu gihimba c'indwi ku murongo wa 18. Aravuga ati, ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimbamwo, kuko kugomba gukora iciza kubana nanje, ariko kugikora ntako. Mu muntu rero nta ciza kibamwo, nta n'icigezemwo, kandi nta kizokwigira kibamwo. Nico gituma iyo dukijijwe, Imana iduha kameremere gashasha, kandi nico gituma kameremere ya kera itegerezwa gusamburwa, umuntu akaba icaremwe gishasha. Haleluya. Imana nta ciza yabonye muri wewe, nta n'iciza yabonye muri Isirayeli. Yumvise ukuboroga kw'Abisirayeli, ihitamwo kubabohora. Natwebwe Imana yarabonye ko twari tugeze habi, iradukiza. Imana ntiyabanje kutubaza ico twiyumvira ku nteguro nziza yari dufitiye. Yarungitse umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo apfe kubw'ivyaha by'abari mw'isi, kubera urukundo ibafitiye. Uwo mukiza yaremeye kuza. Imana nayo yemera gukiza umuntu wese yemera ko Kristo amubera umukiza. Imana rero ivuga iti, ngako agakiza ndakabahaye, mushobora kukakira canke mukakareka.
yoyo igomba yuko twokwakira, mugabo iha umuntu uburenganzira bwo guhitamwo. None rero mugenzi, uhitemwo neza, uhitemwo Yesu, kuko Satani we n'umubeshi. Umutima w'umuntu umwe uboneka nk'akantu ataco kamaze ugereranijwe n'ivyaremwe byose mu bwishi bwavyo, ariko Imana yasezeranye kumukiza biciye mu kwizera no mu kwakira Kristo. Irabikora nyene kuko idahinduka ku masezerano. Kurya Imana yumvise amaborogo y'Abisirayeli ikabakiza, niko natwe yagombye kudukiza, atari ukubera yuko twoba dufise ubutore. Kurya yari yarasezeraniye igihugu Aburahamu, Isaka na Yakobo, niko yemeye kudukiza twizeye Kristo Yesu yadutangiwe. Idukiza ku buntu gusa. Ihamagarwa rya Mose rijanye no kubohorwa kw'Abisirayeli ryabaye mu bitangaza nk'uko tubibona mu gitabo co Kuvayo igice ca 3. Muri iki gice ca 3 tubona ivyabaye Mose amaze kurangiza imyaka 40 yose aba muri i Midiyani. Muri ico gihugu c'ubugaragwa c'Imidiyani, Imana yari kiramwigisha n'ivyo atari yaramenyeye muri Egiputa, kugira ngo izomukoresha ibihambaye mu kubohora Abisirayeli bari bagorewe mu buja. Reka rero turabe ivy'ihamagarwa ryiwe duhereye mu gitabo co Kuvayo mu gice ca 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Haravuga ngo, ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama wa Yetiro sebukwe, umuherezi w'Imidiyani. Aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa, ashika ku musozi w'Imana i Horebu. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera ari mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa. Aritegereza abona ico gisaka cakamwo umuriro, ariko nticasha. Mose yararagiye, maze aregera araraba kugira ngo atahure igituma ico gisaka cakamwo umuriro, mugabo ntigishe. Kimwe mu vyerekana yuko ijambo ry'Imana ari ry'ukuri, ni ihanga rya Isirayeli riri ngaho ridaseswa. Umwami w'igihugu c'Ubudagi yabajije umunyabigega wiwe ati, mbega igikuru cotwereka neza yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana ni giki? Kandi mbere ico kintu kiboneka hano mu gihugu canje. Uwo munyabigega nawe ntiyatebaganye kumubwira ati, nyakubahwa, kubona umuyuda nico kivyerekana. Umuyuda ni gisaka caka umuriro kiboneka, cari gikwiye gutuma n'abizera begera bakaraba. Biratangaje kubona ingene abo bayuda babayeho kuva muri iyo myaka 1000, byose vyaranditswe muri Bibiliya. Abo bayuda bariho mu gihe ca Mose, kugeza n'ubu baracariho. Ayandi mahanga yaravutse aravaho, ariko ihanga ry'Abayuda riracariho kuko n'umugambi w'Imana. Isirayeli yaraciye mu buja muri Egiputa no mu guhamwa hirya no hino kw'isi, ariko iryo hanga ryabaye nk'igisaka caka umuriro, kikaguma uko ntigishe. Umumarayika w'Uhoraho yabonekeye Mose, yari icerekana ingene Kristo Yesu azoza. Reka turabe ico ijambo ry'Imana rivuga hano mu gitabo co Kuvayo mu gice ca 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Mose arivuganya ati, hinge nkikame ndabe kajya katabonetse, menye igituma igisaka kidasha. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti, Mose, Mose. Aritaba ati, sabwe. Iramubara iti, reka kwegera hano kandi kura inkweto zawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Imana nishimwe. Imana yagomba gukosora inyifato ya Mose. Naho yari yakuriye ku kirimba kwa Farawo, ntiyari bwamenye ibanga ryo gukura ibirato imbere y'Uhoraho. Kandi n'uyu munsi hari benshi bafyina ku Mana. Hano yagomba kumwereka agaciro k'ubwiza bw'Imana,
ku murongo ugira 6 naho haravuga ngo, kandi iti, ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yipfuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Imana idufashe cyane. Mose ntiyaravye Imana. Iyo ariraba yari kubona uguhishurirwa kwayo muri Kristo Yesu, we yabonetse mu ishusho y'umuntu. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gihimba ca mbere umurongo wa 18 vyanditswe ngo, nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege aba mu gikiriza ca se niwe yayimenyekanishije. Uburyo bwo kumenya Imana ni bumwe gusa, ni uguca muri Kristo Yesu umwami wacu. Umurongo w'indwi n'uw'umunani wo mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 3 iravuga ngo, Uhoraho aramubarira ati, nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimwo. Numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manukanywe no kubarokora, ndabakure mu maboko y'Abanyegiputa, ndabadugane, ndabakure muri Egiputa, ndabajane mu gihugu ciza cagutse gitemba amata n'ubuki, kibamwo Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahiwi n'Abayebusi. Iyo Imana ikijije abantu, igira ico ibakuyemwo n'ico ibashizemwo. Abisirayeli yabakuye mu gihugu ca Egiputa, ibajana mu gihugu yari yaremereye Aburahamu. Ico naco si kindi, ni igihugu ca Isirayeli. Natwe yadukijije idukura mu vyaha, idushira mu kwera ahantu ho mw'ijuru. Haleluya. Paulo mucete yandikiye Abanyefeso mu gihimba ca 2 umurongo wa 5 n'uwa 6 avuga ati, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru turi muri Kristo Yesu. Imana niyo yatuzuye, iduhagarika muri Kristo. Iyo ukijijwe, ubu ukijijwe. Uko ukijijwe uyu munsi, niko n'inyuma y'imyaka myinshi uzoba ukijijwe, kuko aho uri ni muri Kristo. Asanga ukijijwe uyu munsi, ukijijwe wewe wese. Warakuwe muri Adamu, ushigwa muri Kristo. Warakuwe mu rupfu, ushigwa mu bugingo. Wakuwe mu mwiza, ushigwa mu muco. Mbere wakuwe muri Gehenomu, ushigwa mu ijuru. Uko rero niko gucungurwa. Imana ishimwe. Imana yavuze iti, ngomba nkura Abisirayeli mu buja, ndabashire mu gihugu ciza. Ako niko gakiza k'Imana. Dushishikaye gusoma mu gitabo cyo Kuvayo mu gice ca 3 umurongo w'9 kugeza kwa 11, turabona havuga ngo, nuko none eheraba ugutaka kwa Abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahahazo Abanyegiputa babahahaza. Nuko none rero ngwino ndagutume kuri Farawo, ukura abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ati, mbega ubona nari iki guhangara kuja kwa Farawo no gukura Abisirayeli muri Egiputa? Mbega murumva ivyabaye kuri Mose? Dukubise agatima mpembero, imbere y'imyaka 40 yari irenganye, Mose yari n'umwete ukugomba kubohoza Abisirayeli. Ico gihe yari afise ukurinda no gushiruka amazinda mu majambo. Ico gihe yarishe Umunyegiputa akiza Umuheburayo w'iwabo yari karahahazwa. Yagira ngo yokwishoboza gukiza Abisirayeli, ariko yasanze bidashoboka. Niho Imana yakimujana ahandi mu bugaragwa ngo abanze yigishwe. Yarahigiye kubona intege nke ziwe, yarabonye ko adashobora gukiza Abisirayeli ari wavyitumye no mu gihe yigombeye. Ubu naho mu nyuma avuga ati, mbega ndi iki? Ivyo bintu untumye ntavyo nshobora. Mwene data, oyu buhoho Imana ibona ko hageze ko imukoresha. Uko niko Imana yigisha abantu bayo bose. Imana niyo yashoboje umuhungu Dawidi kwica ikigabo c'ikigatanya citwa Goliyati. Ariko mu nyuma yarahizwe igihe kirekire. Niho yaboneye nawe intege nke ziwe,
ariko imana yariko iramutegura gushika ku butegetsi. Imana ishimwe. Uwavugishwa n'Imana Eliya yari intwari ikomeye, aho yaja ku kirimba kwa Ahabu na Yezebeli akababwira ati, nta kime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri iyi myaka atari jewe ndabivuze. Tubisoma mu gitabo ca mbere c'Abami mu gice ca 17 ku murongo wa mbere. Mu nyuma Imana mu kumwigisha yaramujanye mu bugaragwa, aho vyari bigoye kuronka icarya n'icanywa. Niho yarushiriza gutahura yuko ataca amaze gikomeye atari Imana imushoboje. Amaze kubona yuko kirumara ari Imana, niho iyo Mana yamutumye akemera guhagarara imbere y'ibishegu vya Bayali, akanasenga n'umuriro ugatibuka. Intumwa Pawulo mu ikete rya kabiri yandikiye ab'Ikorinto mu gihimba ca 12 umurongo w'10 yarabivuze neza ati, nico gituma ku bwa Kristo nzonezererwa intege nke zanje, no gukubagurwa n'imibabaro, no guhigwa n'ivyago. Kuko iyo mbaye umunyantege nke, niho ndushiriza kugira ubushobozi. Womenga ivyo ntivyumvikana, ariko nivyo Imana yabanje kwigisha Mose. Amaze kumenya yuko atawokwishoboza gukiza Abisirayeli, Imana itabimukoresheje, Imana yaciye itegura kumutuma. Kimwe mu bituma Imana uyu munsi itadukoresha nuko dusa n'abadadaraye. Iyo turaritse amazosi, Imana ntishobora kudutuma. Pawulo yongeye kuvuga mu ikete rya mbere yandikiye ab'Ikorinto igihimba c'umurongo wa 27 atariko Imana yatoranije ibipfu vyo mw'isi ngo imaramaze abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke vyo mw'isi ngo imaramaze ibikomeye. Mose na Pawulo barahishuriwe yuko Imana ishobora kugendagenda muri bo bamaze kwemera yuko ari abanyantege nke. Natwe turakwiye kumenya ko turi abanyantege nke, tugasaba Imana kudushoboza gukora ibyo itugombako. Hano muri iki gitabu co Kuvayo mu gihimba ca 3 umurongo wa 12 n'uwa 13 haravuga ngo, iramwishura iterega nzoba ndi kumwe nawe, kandi iki nico kizokubera ikimenyamenya ko ari jewe ndagutumye. Niwamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa, kuri uyu musozi nyene niho muzonsabira. Mose abaza Imana ati, ninashika ku Bisirayeli nkababarira, nti Imana yabasogokuruza yabantumyeko, bakambaza bati yitwa nde, nzokwishura iki? Ico kibazo Mose yabajije cari gisanzwe gose. Twese niko twari kubaza, kuko ntivyoroshe kuvuga ngo naka yantumye kandi utamuzi. Mose yaricura yuko Abisirayeli batazomwemera. Ntiyabona ingene yobasigurira iyo Mana. Ntiyarazi ingene yoshikana Abisirayeli aho ku musozi w'Imana. Izo nizo ngorane zari imbere ya Mose. Imana nayo yaramwishuye. Turabe umurongo wa 14 uko Imana yabigenjeje. Imana yishura Mose iti, nduwo ndiwe, kandi uko abari kuzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeko. Iyo Mana ndiho ariyo Yehova, ariyo Yahwe. Ku Bisirayeli no kuvuga iryo zina rihambaye gutyo wasa n'umuziro. Babona ko bagiye baranarivuga, bohava barivuga nabi bakarihumanya. Ariko iryo zina ndiho ni izina ry'Uhoraho nyene. Kuva mu gitabo c'Itanguriro, Imana ni rurema, Uhoraho nyene ububasha. Nduwo ndiwe. Iyo niyo Mana yatumye Mose kubohora Abisirayeli. Nuno munsi Imana yacu dusenga, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ni Imana rurema, Uhoraho nyene ububasha bwose. Ishobora byose, iri hose kandi izi byose. Ubwenge bwayo ntibuserangurika, ikora ivyo igomba mw'ijuru no mw'isi. Muri Zaburi y'135 umurongo wa 13 havuga ngo, izina ryawe Uhoraho ryamaho ibihe bidashira. Ewe Uhoraho, icubahiro cawe kizokwamaho ibihe byose. Ijambo Uhoraho muri uwo murongo risobanurwa ngo nduwo ndiwe.
kandi iryo naryo rivuga yuko Imana ari Uhoraho. Mugenzi uteze yompi iki cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, twumvise ko Imana yumvise amaborogo no gutakamba kw'Abisirayeli, bituma ifata ingingo yo kuja kubatabara ikoresheje Mose. Uku yumvise ugutakamba kwabo, niko nawe ikumva uyitakambiye usugerejwe n'ivyago canke uri mu bibazo bitandukanye. Kurya yakoresheje ukurira k'umwana Mose, bigatuma umukobwa wa Farawo agira ikigumbagumba c'umuvyeyi ku mwana, akamutora akamugira umwana wiwe, niko inzira zo kugukura muri ivyo bibazo urimwo zishobora guturuka aho wewe utibaza. Ikindi twize uyu munsi muri izi nkuru za Mose, twabonye agaciro ko guca bugufi n'ukwemera kwigishwa n'Imana. Dutegerezwa kumenya yuko Imana ari vyose, ariyo nkomezi zacu, kandi tukamenya yuko igihe c'Imana mu gikorwa cacu arico ciza. Dukwiye gukorera Imana aho igomba ko tuyikorera, mu gihe igomba ko tuyikorera no mu buryo igomba ko tuyikoreramwo. Aho rero niho izoheza ikadutuma igakorana natwe kandi ikadukoresha ivy'ubuhizi. Wibuke ko gukorera Imana kuzana umugisha mwinshi. Reka dusenge Imana kugira ngo idushoboze gukora nk'uko igomba. Mana Data wa twese wo mw'ijuru, muremye w'ijuru n'isi, ewe Uhoraho, wewe ndiho, turagukengurukira yuko witegereza abana b'abantu ukabona amagorwa barimwo, kandi iyo tugutakambiye uratwumva ukadutabara. Nutabare rero uyu muntu ariko aranihishwa n'amagorwa arimwo, kandi umuhe kwemera gukoreshwa ico umugombako kuko yigishijwe nawe. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Icigwa cacu c'uno munsi yigarukiye ngaha, naho ubutaha. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twereburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Twere Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.